biravana nuko umuntu yaramutse. Ego niko nagiye ndabona. Hanyuma rero uyu munsi dukwiye kunezerwa. Jewe ndababarire ingene nezerewe, no kuvuga aho nari nicaye harya ingwara yamzutse iranteteza gose. Hanyuma rero nca mvuga nti naho ngwara ndahaguruka ngende hajya imbere, ninagwara cyane si jewe nza kumaramara, ni wewe wanzanye ino. Ubwo nyene nca ndakira. Nigeze kuja mu gikorwa cy'Imana, hanyuma rero hari ahantu imodokari idashika, ndagenda nshikaho imodokari ishobora kugarukira, tuyihagarikaho n'umushoferi, imvura iri kwiragwa, turagenda n'amaguru nk'isaha gutyo duca dushika ku rusengero. Baratuzimana mw'ico gitondo turamererwa neza, mugabo mpejeje gusigura biranka. Ncambwira Yesu nti nizeye ko ari wewe wanzanya. Muri aba bantu bose turi kumwe nta muntu mbarira ngo ndarwaye, oya. Hanyuma rero hari ahantu ho kuduga umusozi, murumva namwe ahantu umuntu yamanutse isaha yose. Hageze mu kuduga rero rwari urugamba rukomeye, nishiramwo kwizera ndakwiyuzuzamwo kw'itegeko. Hanyuma rero nca mvuga nti ngomba ngende, nca mfata inkoni bita uruhosho, sinzi ni wanyu ko muyita ikimito canke iki, ntabyo nzi. Ejo twarabasabye tuti twebwe hariya turakoresha imvugo mwebwe mutazi, kuko turi hariya ku rubibe rwa Kongo, usanga bariko baravuga ibijambo duhurira ko twebwe hariya tutumva, mudashobora kumva neza, no ku rubibe rw'u Rwanda n'ibindi birundi, usanga intara yose ifise umuco wayo. Hanyuma rero mu kanya gatoya mfashe ya nkoni, uko nagenda niko nagenda ndakira, ngenda ndakira kugeza ndenze urwo rusozi, nshika hahandi nashize imodokari. Yesu nashimwe. Ivyo ni wabikora afadikanije no kwizera kwa wa wundi. Murabyumva neza. Moses Korora yatubwiye ingene yabonye Birigirahamu ariko aravuga ubutumwa, aca mutunga urutoki, aca avuga ati Mwami Imana, ndagomba kungira nkuriya mukozi wawe. Imana iciramubaza mu wundi mu yandi masaha iti mbega woshobora kumara iminsi 365 urya ibyo kurya nkweretse? Ati jewe ndabyemeye. Hanyuma ico gihe yarabisiguye, arabivuga ivyo byo kurya byo ntwara umwanya, muranyihanganira. Ariko ico ngira mvuge, burya sukwigana ngo numvise umwungere wo mu Rusagara avuga uko. Jewe ibihe byose ndumuvuga butumwa, n'abandwaye naca mfata urugendo nkaja mu gikorwa cy'Imana kandi ngaca ngira. Yesu nashimwe. Sivyo umuntu yigana,
ni kwa kwizera. Ngira ngo mwarasomye muri Bibiliya ahantu havuga ngo ukwizera gutangwa na mpwemu yera. Hanyuma rero muca musoma mu Baheburayo ngo ababaye abahizi mu kugira gute. Yesu nadufashe. Ndabibifurije rero muba abahizi mu kwizera kugira ngo buriya buntu buzanwa n'abadayimoni bwose buze murabukandagira mu izina rya Yesu Kristo muri uyu mwaka mushasha, kugira ngo muronke ibishinga ntahe. Murakoze cyane. Ejo navuze ijambo rimwe, jewe Yesu yambariye kuvuga amajambo abiri, ngira mvuge ijambo rya nyuma. Turabe mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo. Ubwo butumwa bwiza si ubwa Matayo, oya, Matayo yabaye umwanditsi. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo, igice cya 4, harondera munyarukije. Uyu munsi mugira ngo ni nka nijoro, mwebwe mutari muhari ku munsi w'ejo. Namye ndabaza mbega none nino hameze nk'iwacu. Ndiko ndabaza umwungere w'ishengero, twebwe iyo dufise igikorane cyangwa iminsi mikuru y'ishengero, ku munsi wa gatanu turonka bake, ku munsi wa gatandatu bakiyongera, ku munsi w'iyinga duhakwa kubura aho tubakwiza. None jo mwebwe mwari ngaha, hari abo mwabonye hariya mwazijya mpande, mwarabonye hariya bari buzuye hose. Uyu munsi rero ni sahwanya. Ariko ntimwane mwibaza ngo ngiye mu migambwe ngo noba mvuze wa mugambwe, oya. Uyu munsi uwo ari we wese yiyumvira kuruhuka, ngo ngomba ngende kugira gute, gusenga. Nico gituma mubona hano mubona huzuye. Ijambo ry'Imana mfise turisoma mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, igice cya 4, umurongo umwe gusa wa 17. Ndasoma kuko n'amajambo makeya adashobora kungora. Guhera ubwo Yesu atangura kwigisha ati mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hehe. Yesu nadutabare. Naswe gutatira Yesu ku munsi wa 4 mu masaha yo ku murango no mu ijoro. Ndiyumvira nti Igitega hatanguye kera, nibaze ko mwongere mfasha, nibagiye uko nabibonye muri kahise k'ishengero. Mbega Gitega yatanguye mu mwaka uwuhe? 68. Murakoze cyane. Mu 68 natwe ishengero rya Pentekote ryatanguriye buhoro mu 76 mu kwezi kw'indwi itariki 22. Nukuvuga na twebwe hasigaye imyaka nk'ibiri tugaca tugira yubile y'imyaka 50. Rero ngira mvuga iki, nagize amagorwa ndibaza, mbega Igitega ko nzi ko hatanguye kera, baracakeneye kubwirwa ijambo ryo kwihana
umviriza mpwemu yera ico yambariye nugusobanura mu kanya gatoya kwihana ico arico. Nca ndamenya neza uko umwaka uheze mugenda mwunguka abo mubatiza canke abihana, abareka ivyaha n'abandi batabireka. Namye ndaganira na Yesu nicaye harya naryohewe cyane, yego kabisa. Jewe ndakunda Yesu. Twahuye nk'uko Sawuli yahuye na Yesu, aramvumbagaza. Ejo mwarumvise ingene umupfasoni yavuze gatoya igituma ndamukunda. Mbega muracavyibuka? Ivyiwe nari nabimaze, mugabo akitegereza. Umunsi umwe naragiye ndinjira, nawe yagiye gukora. Buryo umuntu mubana naho uranyegeza, none iminyuro yose kwaba yizi. Mwabagabo je nibaza yuko muba muzi ahari twaduhuzu dushaje, abantu b'abavyeyi barakunda kunyegeza y'amahera ngo kumbura umugabo ngo ntazogenda gusakura. Mbega gusakura mu ico arico? Kunyegurura. Hanyuma rero ndagira ubushakashatsi mu mutwe, iyumvira nti none gabasha, burya amahera madame yaronse aha n'aha yayashizehe? Ndagenda ndayarondera buhoro buhoro, ndahava ndayubuka ko ndayarosa mu mufuko. Nca ndaraba nti umupfasoni kugira ngo aze kumenya ko atari jewe nayatwaye, nca ndagenda ndugurura idirisha. Mugabo nca ndagegekako umusumari. Ntitwari bwatera imbere ngo dukoreshe vya vyugazo mwita amakare, hariko agasumari. Nca ndagacombora ndakamanura, mugabo rya dirisha nca ndarirambikako. Agize ngo araza, sinzi ko uyo mwanya yaciye arondera amahera yiwe. Sinari bwihane. None iyo ntihana se mba ndi umwungere w'ishengero? Iyo nguma mw'ubwo busuma nino ntimwari kumenya, ntimwari no kumbona. None mwambonera hehe? Erega n'abajya bungere banyu igituma tuzinanye nuko twakijijwe twese tugira aho duhurira. Kandi rero umuntu yihanye ivyaha vyinshi niwe ategerezwa kumenya iyo yavuye, agaca yegera Yesu, kuko Yesu ari naho yamukuye, acagenda arahibuka. Burya nagira ndababarire, umuntu ategerezwa kumenya iyo yavuye n'aho ageze, akongera akamenya n'iyo ariko araja. Yesu nadutabare. Burya bajya abantu dufise b'inyoberwa bari mw'ishengero, uzosanga barumye bataganira na Yesu. Ibibazo bafise ntibibuka iyo bavuye naho bageze ngo bibaze iyo bariko baraja. Umuntu avuga ati mbega hangeze aha, burya hariya nzoshikayo. Agaca yigumira mw'ishengero bavuze ibikorwa vy'Imana, aca ashiramwo ibintu twita mu Gifaransa ngo ni critique na analyse, n'amajambo biradasa. Mvuze critique, abanyeshuri ba Bibiliya bo barabizi. Critique usanga iyo umunyeshuri bamuhaye umwanya mu rusengero, abandi baba bafise hariya utuntu tw'utuagenda cyangwa udukarine bagenda barandikamwo ngo aha yahushije,
ngo yatanze uburorero bwinshi, ngo yategerezwa gutanga uturorero duke ngo kugira ngo ntibimutware umwanya, ngo kandi ngo ntiyakurikiranye ijambo ngenderwako, ijambo rikuru. Rero niko usanga bameze. Analize naho baba bariko bararaba ngo mbega ngo ngo uyu muntu yavuze nivyo, bati yategerezwa kumera uku nuku. Yesu nadutabare. Umviriza yemwe bantu b'Imana, ingorane bamwe bafise ntibigeze batahura ijambo kwihana. Bibiliya mu isezerano rya kera, Bibiliya ivuga ngo kwihana nukureka ivyo wakoze bibabaza Imana, ahandi ngo nukuzinukwa ivyaha, hanyuma rero ugafata ingingo. Kwihana ndasubiramwo nukureka ivyaha bikurimwo canke kuzinukwa ivyo wakoze bibabaza Imana, bikubuza kwegerana n'Imana. Ubiretse rero hari intambuko. Ninde yosomera Imigani igice ca 28 muroriya murongo wa 13. Ngomba ijambo rigira kabiri. Abari kuri sonorisation hariya podium, nyibuka ico nabasavye ejo nari nabasavye ikintu. Mperuyo yicaye ngaho. Imigani igice ca 28 umurongo wa 13. Sobe mu izina rya Yesu. Upfukapfuka ibigabitano vyiwe azoronka umugisha, ariko uvyihana akabireka azogirirwa ikigongo. Umviriza n'amajambo abiri adasa. Kuki ndiko ndaraba ngaha? Kubera iki mpwemu yera ariko aranzana ngaha kugira ngo ndabe mwebwe. Burya mfise amagorwa jewe mu gikorane ntihanyorohera kuko batuzana hagati. Namenyeye mu nsengero nk'aka kantu ndiko kaba kari hariya, abaraha bakicara bandaba, n'abari hariya bakicara bandaba, namwebwe shengero mugaca mundaba. Ndavyaha gaca mbona bariho bose bariko barandaba, ndavye naha ngaca mbona n'abariho bose bariko barandaba, ariko ngaha mba ndiko ndaraba harya naho na hariya, aba nabo baca bangora. Mugabo Imana ishimwe barumva ico ndiko ndavuga, naho ntaba ndiko ndabaraba. Ariko rimwe na rimwe haraho usanga mpwemu yera ugiye kuraba hariya, mpwemu yera arashobora kukubarira naka. Ndumuvuga butumwa n'abandi ko ndagenda tugahura n'umukristo yaguye mu mutima, nukuvuga yimitse ivyaha, kandi yari umukristo akora ibikorwa byo mw'ishengero. Ngaca mbwirwa ngo uriya mukristo mugiye guhura ameze ukunuku. Ico gihe ndumuvuga butumwa abakristo banje barantinya ndiko ndasigura, bibaza ngo ivyo ndiko ndavuga. Umwe wese agaca yiyumvira ngo mwarimaho Imana yamubariye ivyanje, ngo yapfuye kwanga kuvuga izina ryanje. Duhuriye mu nzira nkaza mbona araciye bugufi rwose, agaca mbarira ati mwarimu wanje, jewe aho ubona ntayo ndimwo, nakoze ibi n'ibi. Erega gusengerera umuntu mu nzira ntibugire ngo biroroha. Reka mbaze ba mwarimu butugowe rumwe. Ba mwarimu mwebwe biraborohera gusengerera umuntu mwibarabara?
biragorana. Nayaze n'uwundi muvugabutumwa yari yaguye mu mutima, hanyuma rero anyicarika ku nzira. Hama rero acarambwira ati pastor ntisabwe, nazandi umurongozi w'ishengero, ati jewe meze ukunuku, ati ndasabye Imana ingirira imbabazi, ati kandi nawe unsengere. Nca ntangura kweraguza nti mbega basanga ngaha ndiko ndasenga ntibaca bibaza ngo ndi umusazi, biyumvira ngo nzoba nabaye gute. Mugabo nca ndamwereka, ndumviriza, Imana nikugirira imbabazi sikizi wacu. Murabyumva rero, kwihana Salomo yavuze ngo ubyihana akabireka ngo azogirirwa iki? Kubyihana. Urumva hariho iyindi ntambuko atavuze. Reka dusome mu Baroma, icete Pawulo yandikiye Abaroma. Nta mupastori ngaho yobanguka ngo ashike hano asomere mu cete Pawulo yandikiye Baroma igice c'10 hera ku murongo w'9 usome kugeza ku murongo w'10. Reka ntibidutevye. Abaroma igice c'10 ure ku murongo waho w'9. Kuko niwaturisha kanwa yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima yuko Imana yamuzuye imukuye mu bapfuye, uzokizwa. Kuko umutima ari wo umuntu yizeresha akaronka ukugororoka, kandi akanwa akaba ariko yaturisha akaronka agakiza. Urakoze cyane, shira mikrofone. Urakoze. Umviriza, umutima mu kuzinuka icyaha, umutima ni wowe ubanza kwemera ijambo ry'Imana, ukizera uti vyanka vyakunda ndakwiye kureka ibi. Ubiretse uca usaba umukozi w'Imana, ukamwegera uti jewe mfasha. Naho ishengero rya Pantekote rihagaze, kumva kw'icaha ukireka, ukizinutswe, ugihevye, hanyuma ukaja ku ntambuko igira kabiri yo kurondera umukozi w'Imana, hanyuma rero ukamubwira bya bindi vyose. Namba mu miziri muri ngaha, namba urinde uri mw'ishengero rinaka, uzomenya ko inzira wakurikiye atariyo wa musi, kuko abantu bahaririza abakozi baruzuye, baraza no mu ngoro y'Imana kumviriza. Na jewe mu gihe canje ndumuvugabutumwa baraza, kandi abatari bakeya bakampaririza. Hanyuma umunsi umwe Yesu acambarira ati ntubabazwe nabo, baba bafise, haba harimwo abafise intumbero yo kumva ijambo ry'Imana, mugabo bakabanza gucisha mwako kantu, atariko mu nyuma bakemera ijambo ry'Imana bakizera. Yesu nashimwe. Umviriza, twebwe naho turabasiguzi n'abigisha ntidushobora kumenya ishengero ryose uko riri, ariko ikitunezera iryo shengero nyene Yesu aba yegeranije abazi ivyiyumviro vyabo vyose. Nico gituma atuma ijambo ryiwe kugira ngo umwe wese yumve icyo Imana imugombako, icyo Imana igomba rero muri iyi minsi. Nuko umuntu areka iki ga yemwe? Ibyaha.
hari usanga akora ibyaha bitandukanye. Uvuye hano yagerageje kutwereka ibyaha bya bene nde, si bijya byonyine gusa. Namwe ndiyumvira kuri Ananiya na Safira, ntiturinda kuhasoma kuko ibyo mvuga byose ntitwobisoma, nta mwanya tworonka. Ariko mwarigishijwe kuri Ananiya na Safira, bahuje inama yo kwiba. Ino muravuga ijambo kwiba, bahuje inama yo kwiba. Hanyuma rero baca bagenda baragabura amahera bagurishije mu itongo, kandi bari basezeranye ngo ibyo bafise byose no kubidandaza babigurishe, hanyuma babizane mu ngoro y'Imana. No kuvuga ico gihe hariho ingingo y'abizera bose ko bakwiye gusangirira hamwe ibyabo. Tubisoma mu byakozwe n'intumwa ibyo ndiko ndavuga. Hanyuma rero Ananiya na Safira bati eka, baca inama bati namba ibi tugurishije none ko ari byinshi, y'amahera ko ari menshi, reka tugabanye. Namba bagira bati nayazobatunga hanyuma ntabyo nzi, nta bushakashatsi nagize bw'ibyo. Ariko baca inama barayihuza, bayihuje umwe atangura araza, umugabo arashikana ibyo yazanye. Mpwemu yera barira Petero ati uyo muntu ibyo azanye sibyo. Hanyuma rero Petero acabaza Ananiya ati ni iby'ukuri Ananiya, aya mahera ushikanya aha niyo mwagurishije muri iryo tongo? Ananiya tego. Mbega muribuka ibyamubayeko? Murabyibuka? ya abasuma abizi barafise igihe cyabo. Uretse ko jewe nagiriwe ubuntu, nkagira igihe cyiza cyo kuva hehe, mwabashinga ntahe niho niko ndabaza. Ndakurahiye data, burya muraraba neza, none gituma mutagomba kunyishura? Rega sinabajije abigeme n'abasore n'abafasoni, n'abajije abagabo nkanje. Ese abagabo ntibakunda kwiba mu nzu iwabo? Abagabo ntibakunda kwiyiba? Erega burya umuntu aba yiyivye. Jewe madame mpora ndamuvungurira ku mahera naronse nkamuhako, agaca amarira ngo urakoze mushinga ntahe. Namba si nkozi iki kandi ndaguhaye ku byawe? Mwabagabo murabyemera? Yakajada muranteye ubwoba abagabo. Ego kabisa, abagabo barakunda kwiyiba, ugasanga ntabyita ibyaha. Kwiyiba no kuvuga kugenda gutora amahera ahari, akagenda gusuma, akarya, akarara aragona. Ngo Imana ishimwe wize. Umviriza, ijambo ry'Imana rirerekana iyo uhushije ukarengana icyo Imana yavuze, itegeko ry'Imana, ni ukuvuga ubuhejeje gucumura, nta jwi ry'Imana rizokugendera ngo wumve umunezero. Oya, ariko iyo ubyihanye ukabireka, burya ajya n'amajambo abiri rasomye burya murongo wa 17. Yesu yitegereje abantu yariko arabwira, asanga bakenya ubwami bw'Imana. Kubera iki? Kubera ibyari muri bo byatuma
bigatuma ubwami bw'Imana butababonekamwo. Usomye mu Baroma igice ca 14 umurongo wa 17 urahabona amajambo avuga ubwami bw'Imana ubwo ari bwo umunezero n'ubugororotsi n'amahoro zo muri mpwemu yera. None umuntu atihanye ataretse ibyaha ngo abivuge ngo arambikwe kw'ibiganza, mbega ubwo bwami bw'Imana bwoca hehe? Yesu rero yitegereje abariho ico gihe abona amasinzi bakeneye kubanza guheba biriya byaha bakora bakabizinukwa, hanyuma bakarambikwa kw'ibiganza n'abakozi b'Imana, bikagaragara ko babiretse rero bagatangura isemo nshasha. None rero nshuti yanje, namba wiyumvira uti jewe ntaco mbuze, mugabo akaba ata mahoro, akaba ata munezero, akaba ata bugororotsi buri mu mutima wawe, menya neza ko ugifise iyindi ntambuko. Ubwa mbere kuzinukwa ibyo wakoze ukabititura ukabigaya, ukamenya neza ko bikubujije kubona ubwiza bw'Imana. Yesu nadutabara. Umvirize, nimba wewe mu biharuro byawe canke mu vyiyumviro byawe uvuga uti jewe meze uko, ico ndagusaba ngomba nsome muri Kolosayi icete Pawulo yandikiye abikolosayi. Nyaruke tuharondere icete Pawulo yandikiye abikolosayi. Nihagire umupasitori umwe ava hano inyuma yanje ashike hano ansomere icete Pawulo yandikiye abikolosayi igice ca 3 ku ndanzi y'ijambo havuga ngo kuzuranwa na Kristo. Nansomere uyu murongo wa 5 n'umurongo wa 6 wonyene gusa. Some nuko mwice ingingo zanyu ziri mw'isi: ubushakanyi, ibihumanya, ukwipfuza k'umubiri, ukwipfuza kubi kose, no kwipfuza iby'abandi, niko gusenga ibigirwamana. Ivyo nivyo bizanira uburake bw'Imana abantu bintabarirwa. Urakoze cyane. Umvirize, kwipfuza iby'abandi rikorokeye muri jewe.